Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata c'umutekano ndetse gisata c'ubutungane. Muri ano makuru ya tukaza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Mu minsi iheze twarabagejeje kamakuru avuga kwinyuruzwa ry'umumenyesha makuru Labe, umumenyesha makuru yarasanzwe akorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu kiganiro Fokode yatunganije ku munsi w'Imana, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medard Muhiza yarafashe ijambo. Mu kabazo kiwe kanyuma Medard yarakoresheje amajambo atangaje aho yasa n'uvuga ko Dieudonné Niyukuri batazira Labe yoba yaramaze kwicwa. Harandi makuru kandi avuga ko Dieudonné Niyukuri batazira Labe nawe yoba yaragejejwe mu bibanza bicungera umutekano ku buryo buhambaye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakavuga ko yoba yarabanjwe kujanwa ku biro bikuru vya Service National de Renseignement no gusigura ibiro bikuru vy'iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi hafi na Cathedrale Regina Mundi. Abandi bakavuga yuko ahejeje kuva ngaho yo yarajanywe mu ntara ya Cibitoke, aho telefone yo batasubiye kwitora aho iherereye bifashishije ivyo bita Google Mapping. Izo rero hari andi makuru avuga yuko Labe na bagenzi bo barafashwe bakajanwa mu bindi bibanza bicungerewe ariko bitari ibohero canke se ibiro bikuru vy'iperereza ivyo byose. Bamwe bakavuga ko ashobora kuba yarajanywe mu biro bikuru vy'igisirikare, no kuvuga muri etat majoro y'igihugu. Abandi bakavuga ko ashobora kuba yarajanywe kandi ku biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare House, nkuko tuza kubigaruka ko siyo dosiye nyene tuza kuvuga ko kuko tuza no kugaruka ku bivugwa ku nyuruzwa rya Audace ico yitungiye yanyururijwe ku Mutakura. Uyo Audace ico yitungiye nkuko yoba biriko biravugwa ngo bahari umupolisi yoba yaramurondeye cyane, bigakibuka ko ari we yoba yaratumwe afatwa, kuko bivuga yuko imbere yuko afatwa Audace yaravuga ko ari umupolisi yamuteye amakenga. Umwe mu bagenzi be bakaba yaranditse ubutumwa avuga ko ari umupolisi bigeze gukorana idiri agoma mamagara gasakisaki ati sinzi ico yarondera. Ivyo naje turaza kubigaruka ko kandi none tuza no kugaruka kuri Audace ico yitungiye uwari we. Nindi dosiye y'inyuruzwa ry'undi mu polisi yahamagaye Audace ico yitungiye nawe turaza kubibageza ko. Ufite subscribe canke s'abonner n'ibitari wafyenda ko kugira ngo tuje cikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzi babo bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Benshi baraguma batwandikira batubaza ivya dosiye y'umumenyesha makuru Dieudonné Niyukuri batazira Labe yafashwe n'iperereza, bikavuga ko yakuwe mu gihugu cy'u Rwanda ahenzwe bidasanzwe n'umwe yizigiye amwita umukozi w'Imana ndetse akamwita n'umugenzi. Nimujya mu kiganiro Fokode yatunganije ku munsi w'Imana uheze, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medard Muhiza yo barafashe ijambo. Mu kabazo kiwe kanyuma Medard Muhiza yarakoresheje amajambo atangaje aho yasa n'uvuga ko Dieudonné Niyukuri batazira Labe yamaze kwicwa. Mu mvugo yiwe Medard yarahakanye ko Labe atigeze azanwa mu Burundi, akavuga ko ifoto imwerekana mu gasho k'iperereza mu Cibitoke ari impimbano. Inshuro zitatu zose Medard Muhiza yagumye avuga ko Labe yishwe n'iperereza ry'u Rwanda ryoba ryaramuhaye igikorwa kiramunanira. Bamwe bakavuga ko hari ibinyoma bitatu bikuru vya Medard Muhiza. Ni ibinyoma bibiri, reka tubigaruke ko. Icambere bakavuga ko Medard Muhiza yavuze ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajanye Labe muri Mozambique kubera igisirikare cy'u Rwanda ariyo kiri. Iki gigafatwa nk'ikinyoma gihambaye kandi cambaye ubusa. Labe yahungiye muri Mozambique mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2015 imbere yuko abimyerekano mu Burundi yo kwemeriza ikiringo ca gatatu cyo mu isi Petero Nkurunziza. Kubera ko yabona ubuzima bwe bubangamiwe, abategetsi b'u Burundi bahavuye bavuvudikira muri umuna wa Labe abari we bapfunga. Labe yari yahisemwe Mozambique kubera umuvyeyi wiwe ariyo yakorera nk'umukozi w'Imana. Igisoda cy'u Rwanda cyagiye kugarukana amahoro muri Mozambique mu mwaka w'ibihumbi 2021, aho Labe akaba yaramazeyo imyaka 6. Hari ibimenyetso byinshi kandi cyane vyerekana ko Labe na bagenzi we bari mu Burundi. Babiri mu bafatanywe Erwa Nkurunziza na Venant Ndikumana bavuye mu Rwanda kwigenekerezo ya 29 myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka wa Kobero i Muyinga uyu munsi nyene.
ivyo ni ibintu vyoroshe gutora ku mipaka y'u Rwanda na Tanzania. Uhundi yafashwe ni Bonaventure Nkuringoma, we yavuye Bujumbura aho yaba akota imodoka izwi, imodoka imupfira ko mu nzira yagonze moteur aja kuyikoresha Igitega. N'ubu iyo modoka iri Gitega. Ihoteli yarayimwe kandi yafatiwemwo Igitega irazwi. Telefone ya Elwa Nkurunziza irerekana neza ibibanza yabayemwo. Ifoto yafatiwe mu Cibitoke yerekana Rabe ari kumwe na bagenzi we mu gasho k'iperereza mu Cibitoke. Amasoko menshi yarashoboye kumenya ico cumba bicayemwo, aho hari imifuko y'ifumbire, ivyo vyuma vya kasino, ico kidumu kirimo igitoro cafashwe n'ibindi. Ni benshi kandi bavuze ko bahaza aho hantu. Ikirengeye vyose, iperereza ry'u Burundi ryarategetse Rabe kurungika audio kwa mukuru wa Elwa Nkurunziza. Yaba Elwa yaba Rabe yaba uwitwa Fabrice bose bararungitse audio zerekana ko bose bafatiwe hamwe kandi ko bapfungiwe hamwe. Ngiperereza rero ritanguye guhakana ko ryafashe umuntu biba biteye amakenga. Kubona umukozi w'iperereza arungikwa mu kiganiro kwemeza ko aba bantu batinjiye mu Burundi, mbere akanavuga ko Rabe yishwe n'iperereza ry'u Rwanda, ngo birateye amakenga cyane. Hano ngo hashoboka ibintu bitatu. Icya mbere, kumbure baramaze kumwica. Icya kabiri, kumbure haracariho umugambi wo kumwica, none iperereza rishaka kumenya uko abantu batandukanye bazifata. Kumbure ni inzira yo kujijisha abahora abavugana na Rabe ngo bijajare. Amakuru dufise arerekana ko hari abantu benshi bariko banyuruzwa bagezwa ko bahora bavugana canke bakorana na Dieudonné Niyukuri batazira Rabe, abasivile, abapolisi ndetse n'abasirikare. Bamwe bati ese Rabe yoba akorera iperereza ry'u Burundi koko? Hari imbuga nyinshi aho gutabariza Rabe ziriko zirakwiza nyabona amakuru ashobora gufasha abamufise canke abo baramaze kumwica. Gusanga izo mbuga zikwiragiza ko Rabe yakorana n'iperereza ry'u Burundi, babivuga bafatiye ku kungene bitumvikana ingene yemeye kwinjira mu Burundi kandi ivyo yahora avuga bitanezera abategetsi b'u Burundi. Iki kiragoye rwose kwemeza kandi kirasaba gushishoza. Nimba Dieudonné Niyukuri batazira Rabe yakorera iperereza ry'u Burundi, yoba ari insinzi ikomeye ku iperereza kuko ryo barifise umusumyi w'urusaka akomeye mu Rwanda, mbere ashobora gushika no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngico si ikintu kiba coroshe, umuntu nk'uyo arabungwabungwa mu maperereza yose ku isi. Nta nyungu iperereza ry'u Burundi ryogize mu kumukura mu Rwanda, mbere rigakora ku buryo Rabe amenyekana ko bakorana. Kuba warungitswe mu Rwanda gutega umutego Rabe uwitwa Alexis Ajayandi we yidegembya ngo ni ikimenyetso ko be na Rabe bashobora kuba badakora bimwe. Ngariko rero mu gihe koko Rabe yoba akorana n'iperereza ry'u Burundi, inyungu yonyine yoshobora kubaho yoba yijanye no kuraba ikintu gikomeye abategetsi b'u Burundi bashaka kwegeka ku Rwanda, maze bakazomukoresha mu gutanga ivyemezo ku rwego mpuzamakungu. Ico nimba arico Rabe yakorera ntibizoteba kuja habona. Umugambi wose wamwinjije mu Burundi uzoba wari wateguwe kare kugira haze habeho kwambika ibara igihugu kibanyi. Kuri uyu munota kandi mwibuke ko ntawe ushobora kwemeza ngo Rabe arakorana n'iperereza, yoba ari karabesha. Kazoza niko kazobitwereka, ico bizomukoresha nico kizobitomora. Yamara icihuta ubu ni ukugwanira ubuzima bwa Rabe na bagenzi we. Ni mugihe kandi havugwa inyuruzwa rya Audace ico yitungiye. Muti rero Audace ico yitungiye yoba arinde? Yitwa ico yitungiye Audace avuka ku mutumba wa Nyamiyaga muri komine Gisozi wo mu ntara ya Mwaro. Yahora ari umusirikare akukurutse vuba. Yakoreye cyane kuri hôpital militaire i Bujumbura. Ubu yakorera ku bitaro bita kwa Binagana, arubasafisa abana aba kumutakura. Ku munsi w'igenekerezo ya 21 Nyakangu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 isaze na z'igitondo, Audace ico yitungiye yaravuye gusenga mu ikambi ya Ngagara. Yari kumwe n'umwana wiwe mutoyi be n'uwundi mugabo. Bari bageze ku kiraro ca Nyabagera aho bita kwa komine uja kumutakura. Audace yari yagumye yitaba telefone imubaza hageze. Niho haza kamyonete y'igipolisi irimo abapolisi batatu inyuma n'abandi babiri imbere. Bashika bamucakira baramwuriza. Imodoka ntiyagira imparati. Imodoka yacizana na kumutakura kandi yaciye ikata isubira mu nzira za Mutakura. Abiwe bakavuga ko barondeje mu gasho ka zone Cibitoke Ibubanza no mwiperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi hose baramubuze. Hari umupolisi Audace ico yitungiye yari yikeka.
umunsi imbere yuko afatwa Audace yaravuga ko hari umupolisi amuteye amakenga. Umwe mu bagenzi biwe yandikiye Audace yamubwiye ati hari umupolisi twigeze gukorana idiri aguma mpamagara gasakisaki sinzi ico andonderera ashaka ko tubonana aranteye amakenga ariko nzomwitaba tu. Mu muryango naho nyene yari yavuze ko umupolisi aguma murondera ngo birashoboka rwose ko ifatwa ryiwe rifise ico ripfana n'uyu mupolisi. Kunyuruza abantu vyasubiriye gufata umurindi uteye ubwoba bagasaba umuntu wese agize amakenga ku matelefone nk'aya ko yoca afata ingingo zo kwikingira kuko ari benshi bariko baranyuruzwa muri buno buryo ntibasubire kuboneka. Amakuru rero ahari nuko muri kano kanya biriko biravugwa ko wa mupolisi n'ubundi nawe yahamagaye Audace ico yitungiye nawe nyene yoba yaranyurujwe. Ntawuzi irengero rya Benjamin Nzambimana. Nkuko dojeje kubibabwira kunyuzwa rya Audace ico yitungiye yaheruka gukukuruka mu gisirikare cy'u Burundi yahoze akora kuri hôpital militaire Bujumbura ubu yakora ku bitaro bita kwa Binagana. Audace yanyurujwe ku munsi w'Imana uheze igenekerezo ya 21 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gatondo avuye gusenga mu ikambi ya Ngagara afatwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri kamyonete y'ibiyo bitabona mu gihe yari ko yinjira ku mutakura ageze ku kiraro ca Nyabagera. Tubibutsa ko kandi yafashwe ari kumwe n'umuhungu wiwe muto hamwe n'undi mugabo atamenyekanye. Igishasha twamenye nuko imodoka imushikiriye uyu mugabo bari kumwe ari we nyene yamusunuriye muri ya kamyonete. Abapolisi bayirimwe baca baramwakira baramwinjiza mu kanya isase. Umuntu wese yibaza agahinda k'uyu mwana yiboneye uko se anyuruzwa. Muri iyo nkuru kandi nuko rero telefone y'umupolisi yari yagumye ihamagara Audace ico yitungiye kuva ku wa gatandatu. Audace yarayinuvye anayibwira abajyango n'abagenzi ariko kandi yavuga ko azoyitaba. Ico atamenye nuko n'uwamuhamagaye yari yamaze gufatwa akaba yitwa Benjamin Nzambimana. Muti rero uyu Benjamin Nzambimana ninde? Nzambimana Benjamin yavukiye ku mutumba wa Gashingwa muri commune Rutegama intara ya Muramvya hahora mu mwaka w'igihumbi 1977. Arubatse afite abana bane. Aba mu gisagara ca Bujumbura yahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB ariko aho habereye kuvanga bahoze ku rugamba mu mwaka w'ibihumbi 2005 Benjamin yaciye mu gipolisi cy'u Burundi. Muri kino gihe ni umushoferi mu gipolisi akorera hitwa Mitakataka mu ntara ya Bubanza yahahora. Umupolisi Benjamin Nzambimana we yarabuzwe irengero ryiwe ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 19 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Abiwe baramubuze ku matelefone yose. Mu mwanya wa mbere telefone yagoma ku murongo kuri WhatsApp ariko inyuma yifatwa rya Audace ico yitungiye yahavuye ivako. Ubu telefone zirazimije. Abo ku kazi kiyo barahamagaye ruguru muhira babaza ko Benjamin yoba ariyo basanga siyo yari. Hari haciye umwaka mu muryango wa Benjamin Nzambimana hanyurujwe mu vyara we yitwa Edouard Ndayisenga yari umwigisha mu Rutegama mu Kaniga. Yanyurujwe n'utwara iperereza mu ntara ya Muramvya ni Kesi Mugande. Kugeza ubu nta gakuruka Edouard Ndayisenga. Ngabantu rero muri iyi minsi bariko baranyuruzwa ku bwinshi. Nkuko vyavuzwe ari abantu benshi bariko baranyuruzwa inyuma y'ifatwa rya Dieudonné Niyukuri batazira Rabe na bagenzi we ngo birashoboka ko abariko barafatwa bo bari abakekwa ko bavugana na Rabe. Amakuru dufise akavuga ko hariho nabandi bafashwe mu kwezi k'umunani imbere ya Rabe. Umuntu wese azi ko yahora ngavugana na Rabe arakwiriye kwiyubara muri kino gihe. Ukaba uri mu nzego z'umutekano hoho vyiza wo kwikinga hakiri kare. Abo bose uko bafatwa niko baborezwe gufa ugasanga birakwegeye abandi benshi cyane nkuko amakuru adushikira abivuga. Ngaho rero muri yubare bagenzi kugira ngo namwe mutagwa muri iyi mitego y'ipere ririko rirondera abahora bavugana na Rabe nkuko benshi bariko barabivuga iki gihe. Mu yandi makuru kandi biravugwa yuko iperereza hari ubundi ryoba ryaratwaye yitwa Alexis Nimbona. Hari umurundi afise ubwene gihugu bwa Suède yaheruka gufatwa n'iperereza igihe yaratashe mu Burundi. Uwo nawe aratabarizwa. Uwo munyagihugu yitwa Alexis Nimbona avuga ku mutumba Gikuzi commune Vugizo intara ya Makamba mu ndingarizo ya kera. Ubu ni commune Nyanza intara ya Burunga akaba asanzwe afise ubwene gihugu bw'igihugu ca Suède. Alexis Nimbona yaravuye mu gihugu ca Suède aho yarasanzwe atashe mu gihugu c'amavukiro kuramutsa umuryango no gukurikirana imwe mu migambi aharangurira. Yashitse Bujumbura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 12 ukwezi kw'icenda uyu mwaka.
acururuka indege yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baca bamwaka ivyo yari afise vyose harimwo na telefone ziwe baciye baja kumupfungira mu gasho ka PG police judiciaire aho yaharaye ijoro rimwe kuko bukeye bwahigenekerezo ya 13 kwezi kw'icenda uyu mwaka baciye bamurekura arataha ariko bagumanya telefone ziwe. Bukeye bwaho kandi igenekerezo 14 ukwezi kw'icenda uyu mwaka abakozi b'iperereza baciye basubira kumutuma ko bamubwira ko yoje gutora za telefone ziwe aho yaragiye ariko baca basubira kumufata baramugumya. Kuva ico gihe ntawuzi irengero rya Alexis Nimbona, ntawuzi aho yoba apfungiwe. Abe baragerageje kurondeza mu busho bwose ariko barabuze. Ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura babwirwa ko atawuhari, ubwo bakaba ari bwinshi cyane mu nshuti n'abagenzi biwe. Gushika ubu nta uramenyerera impamvu nyezina yoba yatumye umunyagihugu yafashwe n'iperereza, ariko amakuru yibanze dufise akavuga ko Alexis Nimbona yoba yahagaritswe ko yoba arigeze kuvuga nabi ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kiyago yoba aragiranye n'abandi. Aha ntiturashobora kuronka canke kumenya ivyo yoba yaravuze. Gushika ubu rero uyu munyagihugu aratabarizwa kuko atawuzi yabo bakozi b'iperereza boba baramutwaye, bagasaba ko iperereza ryerekana aho ryoba rifungiye Alexis Nimbona, bagasaba kandi n'umugusi NUDH kumenya hoba hari uyu munyagihugu. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ifyone subscribe canke s'abone niba utari wafyira ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho uri hose kugira ngo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi yoba iba biriko biravugwa mu gisata ca politiki, ubutungane, agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.